Reka tubaramutse inshuti bagenzi mudahengeshanya kudukurikirana kuri Amagos TV cyane mwebwe bakunze b'ikiganiro The Chat. Bikomeye hatunga Imana ingarutse dukiremesha nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze. Muti no munsi ugiye kutuyagira kubiki. Turamenyereye hirya no hino mu gihugu turakunze kubona ubugeni buba mu yindi ntumbero mugigwa canke umugenzo abantu benshi bariko baraharara bitwa gucikiza. Ubugeni aho umusore canke inkumi bagenda bagahurira ahantu bakayaga bakaganira ku kagoroba buriko burahwijira bakaca bavugana bati twigire bikarangira bagiye kwibanira. Mbega uwo mugenzo uriko urasa n'ushimirizi cyane mu gwaruka bw'ubu ufise ingaruka izi kubera iki bawukunda. Mbega hoba hari akamaro cyane akarusho usumbije urya wundi mugenzo wo gukora ubugeni ku mugaragaro dusanzwe tumenyereye. Ngivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro kumwe n'uno mutumire, ariko imbere yuko tuduga kwijambo reka ndamusabira abanze yidondore hanyuma tuze kuduga kwijambo. Kaze n'ijyanye. Murakoze cyane kuri kaze ngaha muri Amagos TV. Amazina ni Desire Maniramu. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mbega tuhereye kuri kano kabazo iyo bavuze gucikiza bitahura gute? Bavuze gucikiza ni umugirwa ukorwa n'umusore azana umugore atahantu na hamwe cyangwa atabantu n'abandi bantu bashobore kumenya ko yazanye umugore. Ni ukuvuga biyumvikanira bo nyene babiri hanyuma bakashamujana bakibanira. Ibyo bita gucikiza. Mbega gucikiza ku bwanyu ico vyonona canke hari ico vyobura bagiye bene kubikora? Bo mu kubikora babona ko umenga hariho akamaro kavyo, ariko twovuga yuko bifise inkurikizi mbi cane muri ubwo buzima baba binjiyemo, kuko n'abantu baba biyumvikaniye ari babiri ntawe baba bagishije inama, nta mategeko baba baciyemo. Niyo mpamvu ikibazo kibashikira bibagora ko ukuntu bashobora kukibamo, kuko biroroha no gutandukana hagati yabo babiri, kuko nta kintu na kimwe kiba kibagera cotuma badashobora gutandukana. Ubwo biyumvikaniye ari babiri no gutandukana bashobora kugira ico bapfuye bagatandukana vyoroshe. Mbega none kwiyumvikana ari babiri ubundi ho ko abari ubuzima baba bagiye kubana mwe ari babiri gusa kurinda kuja kubibwira abandi bantu usanga bifise akamaro? Yego cyane, kubibwira abandi bantu bifite akamaro kanini cyane muri iyo mibereho baba binjiyemo, kuko umuhungu iyo azanye umugore ni ukuvuga aba yinjiye mu bundi buzima bushasha. Muri ubwo buzima rero abagiyemo bushobora kubamo ibindi bibazo byinshi. Muri ibyo bibazo rero ntazoshobora kubyifasha wenyine mu gihe atashoboye kugira abo yitura. Ni ukuvuga igituma ari byiza guca imbere y'amategeko iyo hagize ikibazo agira canke ico bapfa n'uwo muntu baba bubakanye. Ubwo butungane cyangwa ayo mategeko nyene niyo abafasha kubakingira, agakingira umwe n'ubundi kugira bikunde bashobore gushika ku ntumbero nziza. Ariko mu gihe bagiye muri wa mwumvikano wabo urumva no gutandukana biroroha iyo hagize ico bapfa. Ego, ariko ugiye kubaza abasore canke ziriya nkumi kenshi bakora mwe na rurya rubanza kugira ati naharuye nsanga amafaranga yontwara buri ruriya rubanza ngiye gukorera ku mugaragaro bya bindi byo kugera mu mabarabara ari bibi ati nsanga bintwara amafaranga menshi. Ariko nk'ubu ayo mafaranga niyo ahindukira akadufasha mu gihe tuba twamaze kuba tumaze kubana. Ati rero nk'ubu ugize ivyo bintu byo gucikiza ati ku 200 urizanye umugore, ababikoze mu ntumbero yo kuziganya biroroha bariko barabivuga, ariko bikabagorera bariko barabibamwo. Novuga yuko vyoroha bariko barabona yuko uburyo bakoresha mu kubikora ivyo, ni ukuvuga mu gutwarana hagati yabo bivuganiye, ni ukuvuga nta buryo bukoreshwa kuko uko babaho kose bo baba bavyumvikaniye. Ariko bavyita gusesagura cyangwa gukoresha uburyo bwinshi guca imbere y'amategeko. Ariko ubwo buryo bakoresha muri ayo mategeko nibwo bubafasha mu kubakingira muri ubwo bundi buzima babagiyemo. Ego baravuga yuko 200,000 canke 10 bashobora kwitwarira umugore cyangwa umugore akigira ku mugabo, ariko inkurikizi canke ingaruka mbi ishobora gushika
igihe by'ibihumbi 20 biheze hagatangura umuryango hagati yabo bica basanga batishibuka ko babivuganye bagusanga barashitse ku ntango yuko bashobora kuvugana ko botandukana muri uko gutandukana rero kwabo kuroroha cyane gusumba kuko nta kiba kibagera ni ukuvuga ntaco baba batinya umwe avuga ati nta wunzi ni wowe nyene unzi mugabo mu gihe baciye muri ya mategeko bagakora ico bita ubugeni niyo mpamvu baba bafise kuba barikingiye ishengero riba ribazi n'igihugu kiba kibazi. Wenda kumva ushaka kuvuga yuko bajya bagize burya bugeni bwo kumugaragaro ushaka kuvuga yuko atabibazo vyoza vyitambika imbere yabo ko muri bikagaruka bituma bavana. Ego ibibazo birashika kuko nta hantu habura ibibazo mugabo bo baba bafise ibibazo boba mu byose canke igikorwa c'ingorane cyose cobashikira barashobora kukibamo kandi niyo bibagoye kuba boshobora kubyitunganiriza baritura abantu bakabatunganiriza kuko abantu baba barabonye ukuntu babana ukuntu basezeranye amategeko ababazi mugabo babandi bagiye muri bwa buryo batinya kubwira abantu kuko nabo bantu bariko barabatunganiriza ikintu cyambere bababaza amategeko abazi nayahe urumva baca batsindirwa aho bakabura icyo shobora kubafasha muri icyo gihe rero umwana ashobora kugira ikibazo cyo kukubura uko nabandanya kubana n'uwo wundi kubera nta kiba kimukingira afise uwundi nawe ugasanga arorohewe kuvana n'uwo wundi kuko atakiba kimurega afise. Mbega kwibanira bajya abantu ari babiri bacikiranye ariko bakumvikana ntibishoboka gushaka ko babana ubuzima bwose ariko bitandukanye na bajya buvuga ngo bazwi n'amategeko ushobora kubona uno munsi ari abantu babana mugani bamara n'amezi n'atanu kandi babikoze kumugaragara bishobora kubaho ariko ubwo buzima bwose uvuga ku bana barashobora kubana n'igihe kirekire inkurikizi rero ishobora gushika bamaze kubana uko dusanzwe tubizi ni ukuvuga abantu babiri bamaze kubana mu rugo ni ukuvuga baragwira bashobora kuronka abana canke abuzukuru rero abo bana barashobora kuzogira ingaruka mbi canke ikibazo giturutse kuri wa mubano w'abavyeyi babo umuvyeyi nka se w'abana arashobora kugira icari gishije umugore canke umugore akagira icari gishije umugabo ni ukuvuga abana nimba papa w'abana yashoboye kugira ibyo yeresa abana abandi ntabere bamaze kuva muri ubwo buzima bwo kubana kubera ata mategeko yari ahari atahantu na hamwe bari bazwi mu mategeko ni ukuvuga umugore nyamara wasigaye canke umugabo arashobora kuvuga ati mwebwe kuri ubu hari ntabwo nzi mwebwe sindabazi ni ukuvuga rero bagiye kuba bariko baragerageza gukurikirana amatungo canke ibintu by'umuryango bibagora cyane kuko amategeko nta na hamwe bazwi. Ego tukumva ariko jewe n'ubundi ndagaruka none ushaka kuvuga yuko uno munsi uravye amafaranga agenda mu burya muri gutegura ziriya manza z'ubugeni urabona n'amafaranga atari makeya ariko abantu bafashe ingingo ati twebwe no mafaranga tuzoyikoreshereza ibindi twamaze kubana kuko sinzi ariko nibaza ko inyuma y'ubugeni kene buraza kandi butari buke amusanga n'ukugura umunyu bikugora abavuze bati ano mafaranga turayafise ariko tuyabike twigire biga byo gushikiza wewe numva umenga nta gaciro ndabaha kuko uko babivugana kose nabivuze igiza kugorana ni mu nyuma ku kibazo kiza kubashikamwo ari babiri ikibashikira rero kibagora gushobora kuvamwo kuko baba babuze ikibagera hagati yabo ni ukuvuga biroroha cyane ko batandukana na bya bindi bashashe kuvuga bashire hamwe bizobafasha bigashobora kutabafasha mu buryo bwo kubera bataba bafise ikibakingira ni ukuvuga amategeko atabayemo ikintu cyose nubwo bagikora kigatera imbere hatarimo amategeko barashobora gushikira ikibazo kikugora ukuntu ushobora mbega wowe hagati y'amategeko n'umwumvikano ushira imbere iki amategeko kuko umwumvikano nubwo uza kurangira amategeko ari barahaguma amategeko arahaguma none nk'ubu abavuze bati twebwe turigiriye kubana tugiye kubana
ariko kumbure ni kubera ko ubukene buhari inyuma yaho bati ivyo vy'amategeko tuzobigira kuko abantu benshi ivyo bakora uno munsi usanga bavuga bati inyuma yaho amategeko tuzoraba tuyakore kuko ariyo nk'abakobwa cyane cyane iyo bakunda gufata baharura bati ndakwije imyaka 25 none bizomerera hehe abo bati mugabo uno mwanya nubwo ndayikwije uburyo nta buri reka tube turavyitiza mugabo inyuma y'imyaka nka 10 cyangwa 15 tuzoheza twegera ayo mategeko abo ndio bafise umugambi mwiza iryo hangiro ryabo si bakigira babona kumenga ni hangiro ryiza bibaza yuko ico gihe bashobora kuzobana igihe gito hanyuma bakaza muri ya mategeko bishobora kubagora rero ya mategeko batarayashikira bakashobora kwicuza ati iyo tumenya tukarindira ya mategeko niyo mpamvu ico no hanura baba basore cyangwa inkumi bari mu nzira yo kwiyumvira gucikira cyangwa gucikiza bobanza bakavyitondera cyane ubwa mbere bakabona yuko amategeko ashobora kubayobora no muri ubwo buzima bazaba bagiyemo bamaze kuba ndetse turiwe turaja kure n'amategeko arashobora kubarondera akabahana bo nyene biyumvikaniye kandi bariko barabana bagashobora guhanwa n'amategeko y'igihugu kubera barenze ayo mategeko y'igihugu ndetse n'amashengero menshi arabahana iyo bamaze gutwarana umukobwa n'umuhungu asanga baciwe mu ishengero ni kuvuga ingaruka ni nyinshi wari umukozi w'Imana cyangwa wakora ibikorwa by'Imana mu ishengero ntukironse ubwo ayo mahirwe yo gusubira gukora ya mirimo mu gihugu amategeko ku bw'icyo gikorwa wakozeho kuzana umugore cyangwa kuja ku mugabo utavyemerewe ugasanga hariho n'ibindi bibazo no gufungwa mbere ugashobora gufungwa kubera ico gikorwa kandi mwiyumvikane kuvuga rero hariho ingaruka mbi nyinshi kandi zotuma badashobora kwirukiriza bitwaza ngo bitwara uburyo bwinshi canke ngo tuza dutegura akazoza keza kumure tukiri ngaho nyene ubu twari ko tuvuga kurwanuka bagenda hamwe bakivuganira umusore n'inkumi ariko hariho n'abandi twumva ivyo bintu bitumwa n'imiryango bavukamo ugasanga bya bintu vy'inkwano byabaye umurengera wagiye gusaba umukobwa runaka bakubwiye bati udazanye miliyoni 10 ntubikunda ugasanga izo 10 turetse ni miliyoni 10 n'ibihumbi 100 ugasanga kuvuga nturabikubita ijisho mugabo nakavuga bati oya ujya mukobwa hakonda muhomba ntibishoboka umukobwa ati ujya muhungu nanje hakonda muhomba ntibikunda reka twigiye kosa riba riri hehe nk'uko bivuze hariho abisunga imiryango bakavuga ati jewe uwo mukobwa naramukunze nshobora kumutwara ariko yamara gushika mu rugo akumva inkwano bamusaba irengeye ubushobozi bwiwe ariko kubw'ibyo mbere nk'uko kivuze ibyosabwa cyane hanini nuko n'abavyeyi bokorohereza abana kuko ku kintu kijanye n'inkwano kiratuma benshi bashobora gufata iyo ngingo n'iyo ntumbero yo gutwarana badaciye mu mategeko kuko yabuze ubushobozi bwo gushika kuri ca kintu yasabwe mu buryo bwo gukora rero noca ntera kamo cyane cyane abavyeyi kumbure reka kukamo turaba turahashika imbere yaho gato ariko iyo bijya bishitse abana bakagera aho bafata ingingo itandukanye nuko abavyeyi baba babishaka iryo kosa ryohanwa kuri bande kuko ndabahagaruka nabo bana barinze bafata umugambi wo kubakana baba bakuze ariko abavyeyi babo babere intambara ninde yohanwa kuri iyo nyifata muri ico gihe umaze kuja muri ico gikorwa ukamara gukora ukabikora ntihazohana umuvyeyi wawe kuko umuntu wese amaze kwiza imyaka yo guhanwa ahanwa ku giti ciwe rero ntuzokwitwaza ngo abavyeyi banciye inkano ndende canke ngo abavyeyi barambereye intambamyi wewe ubwawe nimuteguza gufata ingingo wishimikize ko ushobora guhanwa ku giti ciwawe kandi n'ingaruka mbi zose zishobora gushikira wewe ni ukuvuga wowe wabikoze wajanye umugore mwiyumvikaniye ntibazoza kurondera umuvyeyi wawe ngo bari wahanwa mu gishingo ciwawe kandi uri ariko Desire jewe ntunge ndakwaza kano kabazo kumbure wewe uno munsi turiko tuvuga bari mugabo ushobora kuba wewe canke ushobora kuba jewe cengira ndakubaza ubu papa wawe wamutumye kugukwera hanyuma baramwankiye kubera uburyo buke nta mafaranga ufise bakwatsa impano y'umurengera nawe ntayo ufise mugabo ujya mukobwa wamushimye kuri wewe uno munsi uvuge wewe ubucugiri ikibazo umajije
kubwanje kiroshe kwishura kandi wageze kurongora nayo ndakibagiye wageze kurongora yego imyaka yo nayifise abona kandi hari hageze ariko kuri uko kugera nyene iyaba ntari mfise rino jambo nyene niko navuga ni kuvuga ca kibazo canke kwa gutwarana tutarize guca mu mategeko biba bishoboka yuko no kubikora manana bikoze mugabo kubera kwa kwiyumvira no kuzirikana ko ushobora guhura n'ikibazo inyuma y'icyo gikorwa wakoze uratekana hanyuma ukagenda bikebu kugatekezo gashika ati none papa wawe bishise ukamutuma umukobwa mwashimanye hanyuma iwabo w'umukobwa bakamuca inkwano irengeye ubushobozi ushobora kuronka ndetse na papa wawe watumye adashobora kuronka wobyitwara mute no munsi ni wewe yego niko ndishura jewe nyene muri ico gihe jewe umukobwa nimba twarakundanye nkamukunda nawe akankunda hanyuma akagera ku rwego yuko banca irengera ry'amafaranga muri icyo gihe nazo hamwe tukavugana n'uwo mukobwa hanyuma umukobwa nkamwiganira ikibazo gihari kandi nkamwereka neza yuko ari byiza ko duca mu mategeko muri icyo gihe rero ndamutuma iwabo w'ababyeyi biwe akambera umuserukizi mu rugo rw'iwabo akavuga agashikiriza yuko ikibereye s'amafaranga menshi twobaha ahubwo ikibereye n'iteka twotera umuryango hanyuma rero amaze kuza kubishikiriza hari icyo bazokumva n'icyo bazofata nk'ababyeyi umubyeyi yamara umubyeyi kandi aca inkoni ndende mwa mu gukubita ngufi ukiri ngaho nyene wagiye wamutumye yababariye ariko avuze ati ziriya miliyoni 5 zitabonetse ntibikunda aragarutse arakubwiye ati mukunzi wanjye ngeze vyasi ajya amafaranga basinye ko atabonetse bidakunda ariko mukunzi wanjye ngeze ndagukunda utego nawe uti kandi nanjye ndagukunda muzoca mugiriki muri icyo gihe amaze kungaragariza ko nkunda nanjye nkamugaragariza ko namukunda ni ukuvuga amategeko arahari turayitura je nanjye nkuko mba mfise uburenganzira ni ukuvuga umuryango urimo narabicishijemo ariko umuryango ntiwadukundiye muri icyo gihe rero nanjye nditura abashobora babandi y'amategeko navuga ndashikira ubuyobozi bunaka ari kwishengero nkabibiganira ari mu gihugu no kuvuga amategeko y'igihugu nkabibiganira ariko intambamye ihari niyi muri icyo gihe rero nibaza ko mu ishengero batazoreka kumpezagira hanyuma igihugu ntikizoreka kunyemerera ni ukuvuga yuko bazobanza bumve intumbero n'umugambi mfise yego cyane ivyo ndavyumva hanyuma umuhezagira w'abavyeyi babavyeyi bavuga ati genda mwere iyo mugiye nizogenda gute ego abavyeyi barahezagira kandi no kuvuma baravuma ariko umuvuma nawe utagira aho uhagaze mufata none wovuga ngo ntugira aho uhagaze gute kandi wabahemukiye ega umukobwa azoba yabahemukiye kuko azoba yagiye ibitandukanye nuko babishaka abavyeyi rero bahagaze kuri ico ni ukuvuga yuko umuvyeyi nta kintu na kimwe woshobora kuronka gisubirira ivyo yagukoreye woshobora kumuronka ubwo iyo miliyoni 5 canke 10 ishobora kingana n'ibikorwa bagukoreye kuva bakikuvyara baragukuza kugera ugere kuri iyo ntambwe niyo mpamvu rero ubwa mbere ntibofatira ku buryo canke ku mafaranga ahubwo bofatira ku cubahiro boshobora guhabwa mu muryango ko baba bashobora kwibaza ngo bataronse amafaranga ngo ntateka baba bagize ariko iryo teka baba bakeneye bashobora kuribura n'abantu bobumva none ko ba bantu bakeneye ya mafaranga batayaronse ngo bishise twebwe nubwo twaba twatwaranye kandi twashaye mu mategeko babavyeyi batabishimye ese abo bavyeyi bazogira iteka canke bazogira igiki bazovugwa mu kibano canke mu muryango nabo mbega tuvuze kuri ivyo ingaruka zo gucikiza haba mu muryango mushasha uhejeje gushimwa aho wabivuze uti iyo bishitse bikagorana barabura aho bitura kuri barya abavyeyi nabo baba baravyaye ingaruka zizi iyo bishitse muri ubwo buryo ni ukuvuga umukobwa n'umuhungu batwaranye bitari mu mategeko birashobora gushika aho usanga n'abavyeyi bashikiriwe kubw'amakosa yakozwe n'abana usanga biturutse ku bibazo bihari hagati muri uwo muryango mushasha wabayeho udakurikije amategeko hanyuma abavyeyi babo ku ruhande rw'umuhungu n'umukobwa ugasanga harimo imiryango umwe akibaza yuko
ibibazo bihari byaturutse iwe ubundi akibaza nk'uko ugasanga na ya miryango ibiri irafitaniye ibibazo byinshi cyangwa urwamura byose biturutse ngaho. Niyo mpamvu rero ku bw'ibyo cyane no hanura abasore n'inkumi bose bafite uwo mugambi ko bobyirinda cyane kuko bifise inkurikizi n'ingaruka mbi nyinshi mu buzima bukurikira inyuma y'aho kubikora. Kuri bariya ababyeyi nabo twabonye yuko nabone rimwe na rimwe bashobora kuba intambamyi ku bana babo ndetse bigatuma bafata iriya ngingo yo kwibanira bidaciye mu mategeko. Akamo n'akamo ahubwo abantu bakwiye gutegwa kamo cyane ni ababyeyi bashobora kubera intambamyi abana babo mu gihe bafashe intumbero y'urukundo bo biyumvikaniye hagati yabo bakaborohereza muri urwo rugendo barimo, kuko bamaze gushiraho intambamyi cyangwa inzitizi kitagenze uko nico cyagende gituma ugasanga ba bana bivanye n'intumbero yabo cyangwa n'urukundo bafitaniye bafashe intumbero yo kwibanira ibyo bindi byose batabikurikije kubera babavyeyi bababereye intambamyi. Rero ku bavyeyi barakwiye korohereza ubwa mbere na mbere abana babo mu buryo bw'urukundo baba binjiyemo, kuko nubwo boshiraho inzitizi amafaranga nta kintu na kimwe mu bijanye n'imibereho azoshobora kungura uretse yuko amafaranga arahera hanyuma ubuzima nabwo bukabandanya. Rero abavyeyi bafise intumbero nk'iyo yo gushobora kubera intambamyi abana babo barakwiye kubihagarika bagafasha no korohereza cyane no guhanura rwose abana babo ko batoshobora kuja muri iyo nzira n'intumbero kugenda gucikira cyangwa gucikiza mu buryo bwo kubafasha gutegura akazoza kabo keza. Inshuti bagenzi mwariko murakurikirana kino kiganiro aha niho kirangiriye, ariko imbere yuko dusezerana murumvise bamwe kubibaraba ingendo bogenda bafata kumbure zoza zituma uwo mugenzo wo gucikira twumvise yuko ushobora gukwegera akarambaraye bene kuwukora ndetse n'imiryango bakomokamwo uranduranwa n'imitsi. Aha niho kino kiganiro kirangiriye, ariko imbere yuko dusezerana ngomba sabe nongere nshimire umutumire wanje yari yashyize hano ndetse akaduha n'intererano zikomeye muri kino kiganiro. Ndamushimire kuba yitavye muri kino kiganiro. Murakoze namwe turabashimiye kuba mwiyumviriye kudutumira muri kino kiganiro, hanyuma n'ibyashika n'ibindi biganiro mubona ko twoshobora kugira icyo tuvuzemo ego turahari nimwa twikora ko tuzohashika, hanyuma tubandane dusanga ikiyago, hanyuma benshi babandanye abakurikiranira cyane ibiganiro bisha kuri Argos TV bazokomeze kugira ibyo bungutse bivanye n'ibiganiro bihaca, kandi ni byiza cyane murakomeza intambwe nk'iyo n'ibindi biganiro byinshi muzobitegure mu buryo bwo gufasha abana bariya mu buryo bw'imibereho yacu. Murakoze cyane. Niho turangirije kino kiganiro, tubaha isango aho gutaha kugira ngo muba mwubahwe. Murakoze.